mahoro y'Imana abane namwe aho umwe wese aherereye. Ego nitwa Medare. Je naravye ngahe Bujumbura aba mu Rwanda, nta muntu ariko yerekana ukuntu abantu bashobora kwigisha gukoresha imashine canke kwigisha abantu imashine online, gukoresha ama software atandukanye. Yego jewe nitanze ngo ndabikore, nabitangwe ndabikore. Ico ndabasaba support yanyu kugira ngo nanje bimpe intege, ni subscribe, share, comment, hama ibintu bikagenda neza. Muri make iyo uguze imashine laptop ikintu uyisangamo uyuguruye uyisangamo ino programme iyi programme iyi nako se programme hana hantu iyo ufuse ibintu bishikira. No kuvuga ko rero izi zose izi ubona izi ni programme je niyongerereyemo ama programme nkoresha ama antivirus iki ibintu nk'ibyo kandi ko sinzogana nabereka buke ino musi nkene ndabereke review yuko kuntu imashine yubatse ngaha kuri bureau de travail. Anye ngoma ntangwe ndabereke clavier. Urabona aha ni ku mashine, iyi ni clavier. Rana anye hariho iyi buto, arone iyi buto. Izi ni kuvuga ko izi nizo buto dukoresha mu selection, mu guselectiona. Iyi nye niyo kwemeza, iyi nayo iyo gifyonze ko nkuko unyura urabona ibintu biza. Iyi ni kuvuga ko iyi ni clavier yose iyi. Iyi ni clavier. Iyi ni échappé yo gukuramo ibintu. Iyi caps lock iyi uri kurandika ibintu biri mu ndome zitoyi niyo ihindura mu ndome niniya. Ukuvuga ko ugomba kwandika indome niniya urafyonda iyi ifyonzeko kwacha wandika mu ndome niniya. Ugomba kwandika mu ndome zitoyi urayifyondaho kandi kisubira mu ndome zitoyi. Iyi ni shift, nayo ito control. Iyi ni izi ni touche vraiment zifasha cyane gose. Mu nzogenda ndabereka kimwe ku kindi. Izi ni touche zifasha cyane gose mu gihe uri kurakorera ku mashine. Jewe rero nubwo mba ndiko ndakoresha laptop ndacomeka ko suri yo ku ruhande, kuko namaze kumenya gukoresha suri yo ku ruhande. Ko suri nayo ku ruhande murabizi bifise buto zibiri, ibifise buto zitatu, abari hiyi habaro ni habaro nakandi kari hagati ko nyene utembereza nyene uhura bageto hahurete. No kuvuga ko kandabereke abana ngahanye yo guru imashine aha niho ushikira muri make. Aha niho ushikira no mu kugira ngo iyi mashine uyizane iyi dizi paste shortcut uraja ngaha kugura nk'iyi, kuko iyi aka kalisa ko bin akane ko bizana ni mashine igiye wese system d'exploitation shasha akane kusangamwe. No kuvuga ko ugafyonze ko ngaha akakugurura inshuro zibiri, mu kugurura ikintu n'inshuro zibiri nugukirika unyarutsa kabiri kapa unyarutsa canke ugakirika ngaha nino buto droite hama ukatuja kuri open. Ugiye kuri open ica yogurwa kwa kundi nyene. No kuvuga ko rero ngaha ikica gikurikira ucufata ya this space ukayitarika ukashobora kuja ngaha muri no espace vide. Witaritsemo ngaha muri no espace vide turashobora guca tuyugurura ukacubona ama disque dire yawe byose ibiki. Iyi niyo kuvuga ngo rero niyo mashine. Suko rero iyi sanone ifise ngiyi aha no kuvuga ko iyi roko disk C iyi nyene disk ishikiramo ama program. Ibi byose biba biri ngaha kuri biro. Aha ibi byose biri ngaha, ikintu cyose ushira ngaha kuri biro kiba kiri muri no disk dire ya C. Ino disk dire ya C rero niyo ibifise programme de redémarrage, niyo iyo demara imashine, niyo système yitwa système d'exploitation. Wabanye ko ariko naka karoko ariko kaka niyo kuvuga yindi andi yerekana ko ndakoresha système ya 10, système d'exploitation ya 10 ya 10. Haro 7, haro 8, haro na 10, waje na version shasha ya 11 ya 11. No kuvuga ko rero ikintu kiba kihari
iyo musi nta bintu byinshi nagomvye kubereka, nagomvye nabereke review. Urabona ubu buntu butatu butatu duconze kuri aka kambere biranyika, cya kintu kiranyika muga ntikiba kigiye ko mutera yo bagitora ngaha. Urabona aho gaha tuhafyonza aha shingire kagaruka, nuko kwa duconza hagati naho nuko tuba tugomvye kugabanya ino fenêtre ubu urayibona ikigabanuka, nuko vuga ko dufasa hagati tugomba dufyonza hama tugatembereza, turashobora kuyitwara ino fenêtre ahantu hose dushaka, shaka kuyitwara ahantu hose dushaka. Urayibona kuyitwara hasi ndarekura ahande kuyihagarara, urabona ndekuye ndayitwaye kandi. Nuko vuga ko ndashobora no kugura n'ikindi kintu, ndashobora kugura n'amafenêtre ashika nk'ijana no miliyoni birakunda, kugura n'amafenêtre ashika 10 arenga 10 arenga ijana. Yana ngene bishobora kuyigira, ukayigira ntoyi, ukayigira nini, ukafata no hejuru, ukafata ukagumya mukamanura, ukaduza ibintu nk'ivyo. Suko ahanda ziko turi kumwe akana kaka wana ko kuritse ko honyene utaragafyondako ushaka kuvuga ngo close, no kuvuga kugara, no kuvuga kuvamo ivyo bintu cyonza aha cyabitakara cyabibu ndabibura. Bisigura iki rero aho aka kantu barangumangira nge refresh no gushira imashine ku murongo ntiryame ni nko guha imashine yagakawa kaguma imeze neza. Suko mugihe uri kurayikoresha rero aha jewe nkeneye nihaye ngiye kuzoza nabereka programme imwe yose mu programme jewe mfise mu mutwe nzi gukoresha ngiye kuzibereka. Urabona nk'iyi iyi ni Forma Factory, iyi ni Adobe Photoshop, ndayizi, iyi ni VLC, iyi ni Adobe Premiere Pro nayo ndayikoresha, iyi ni Adobe Illustrator nayo ndayikoresha, iyi nayo iyi ni Beauty Retouch ikora muri Adobe Photoshop, ama iyi ni FL Studio, iyi ni ikora umuziki. Aro n'izindi ntarashiramo nzi gukoresha, jamwe nagombye kugira ngo mane ndabereke review z'ukuntu tugiye gutangura igikorwa cyacu. Uyu munsi ngeya ndabereka ukuntu ushobora gucreya icyo bitwa dossier aha kuri biro. Nana nk'iyi ni dossier na creye, ndayuguruye uku ndayisangamo ibintu nabitsemo, urayibona amafoto, amasinema, ibiki ibi byose bito. Nuko vuga ko ngoma naberekera ukuntu rero ucreya ino dossier. Ino dossier mu creya ni gute? Ufyonda muri droite kuri souris, yishe ndukora n'akantu kaca kaza aha muri vide haca haza ko ucumanuka ko baje inkunda gukoresha imashine iri mu Congereza, ashaka kuyiba iri mu Gifaransa wewe canke iri mu rundi rurimi yewe utahura mugabo ico cyo aha kantu hagoma ntigahinduka. Nuko vuga ko aka gatatu uvuye munsi iyi new ukagiye ko bari minota bakuzanira ngo new folder. Iyi folder ni dossier mu Gifaransa, folder ni Congereza, dossier ni Gifaransa. Anchi efyo ndaha ana kantu kaca kaza aciye haza ko kantu mugabo bashaka kumabandira ngo new folder, no kuvuga ngo urashobora guca uyiha izina iyo dossier yawe, iyo folder yawe ushaka kuyiha izina. Twafate nk'anga karorero ushobora kuyiha nk'izina uku ya izina hasigara mfyonda hamwe nawereka kuri entrée, nungu cyo nda ku ruhande ino kugusa bica bihera iba yinjiye. Iyi rero nico bitwa dossier, ndayicreye unyene kandi ndayuguruye nkayugurura uku, urabona nta kintu kirimo, iri vide sivyo, iri vide nta kintu kirimo kubera ko ndayicreye unyene. Mugabo nashobora kwishiramo ibintu nshaka, ni nkuko ushobora no kuyifuta birakunda. Kuyifuta naho nuko ndayiklikako na droite nyene hacamanuka kuri delete. Abari mu Gifaransa ni supprimer, kigenda kigenda. Nakavuga ko ikindi kintu nagomba kumanda kubereka ni propriété y'imashine. Turugurura ya machine kugurura imashine na ni inye location wala tuyuguruye ukunye ngo ukuntu yuguruka. Urabona ubu buntu butatu ngaha ro file wifyonze kuri ano micabiza aha ndashobora guca ifyonze ko kuri close nicyo kimwe nuko no wafyonze ngaha aha byose bica bigenda sivyo. Adusubireyo ahanye file nta bintu birebire no bigisha ngaha biriyo byinshi, kuko ngaha ugiye kuri file bashaka kwereka ibintu uba maze uba wakoresheje mu mwanya uheze
ni ukuvuga ko tugiye